bakuramo umutima w'agatimatare ndabashiremo umutima mushasha. Yesu Kristu mwana w'ikirenge w'Imana, nawe waravyiguriye uti uzodusiga twenyene, uzotubikira umutima mweranda. Waravuze yuko Imana Data izotubikira umuhoza, umutima uduhanura, kandi aravuga uti ibyo azovuga byose iby'iwanje, kuko nta biri kwa Data bitari iwanje. Mwana nzima muvyeyi, waratabaye Burundi. Ico gihe watabara Burundi wari wabonye ko Burundi bwasinzikaye, wari wabonye ko imitima yahamutse. Igihugu cacu cyari igihugu cy'agasuzuguro, igihugu cyari cyuzuye imva z'abene Burundi bishwe n'abene Burundi. Mwana nzima, waratoranije muri bihanga by'Abarundi abagumyabanga baja mu mugambi CNDD-FDD, baraheza baraja mu nzira y'ukurokora Burundi kugira ngo dushike neza na neza mu gihugu c'amata n'ubuki. Mwana nzima, turamaze kuhonja ivyama vyacu. Inzira iba ku gihugu c'amata n'ubuki turazi yuko ari inzira igumye, utagira umutima ntiwoshikayo. None mwana nzima, turatakanje utugirire impuhwe, utugirire ikigongwe, udushire mu bana bawe kugira ngo wemere uduhe umutima mweranda agumane natwe. Dukuremo agatimatare, uduhe umutima mushasha, tugendane nawe. Mwana nzima, tugire ikigongwe gifise agatimatare abavyeyi. Turazi ko indongozi ikora mu nzira idashaka, uyirungikire uwundi mutima, umutima w'igikange. Mwana nzima, turagusavye udutabare, umutima w'igikange uve mu Barundi, uve mu ndongozi z'Uburundi. Mwana nzima, wewe nyene iyo ndongozi zikora nabi uzirungikira abahanuzi b'abeshi b'abanyakinyoma. Turagusavye abahanuzi b'abanyakinyoma, urubiri rwabo rugobe mu gihugu cacu. Abamenyeshamana, abakozi b'Imana, b'abahanuzi b'ukuri hamwe n'indongozi berekana neza n'inzira yawe. Mwana nzima, turabizi aho indongozi zabuze wararungika umuhanuzi. Umwami Salomo yarahuvye azana amacakubiri mw'ihanga rya bene Isirayeli, bamwe bakora ibikorwa vy'ibihugu, abandi nabo bimerera neza mu ntebe z'igihugu. Bararungitse umuhanuzi arabwira Jerobowamu yuko ubwami bwa Salomo buzosambuka kubera iyo myifato mbi, mbere baravuga yuko buzocikamo kabiri. Mwana nzima, dutabare ayo macakubiri ave mu gihugu cacu, ntasubire kuza uburongozi buvangura, kuko turabizi duca kugira bari tururungirako tukica n'igice. Dutabare Mwana nzima, utugirire ikigongwe, utwumvire impuhwe. Umwami Sawuli yarakoze nabi, uramukura mu mutima wawe umushira mu mutima w'igikange. Turagutakambira Mwana nzima, urakoze nabi, utware byiza ntutubikire umutima w'igikange, ahubwo utubikire umutima uduhanura. Mwana nzima, tutabare turamusanze, utubikire umutima wawe, utubikire umutima wawe aduhanura, aduhoza, adukomeza, atwereka inzira irashe kugira ngo tugendere mu nzira zawe. Mwana nzima, urukundo dutabare Abarundi, urugendo turimo ntagira kiboko. Baronka umutima wakomeza, warimisha tubone turiko turaja kwari heza.
twese tugira umutima umwe wo kubona isezerano n'usezerano icyo gihugu cyiza kugira natwe tugusezerane tuzobona dukorera twarasezeranye ko wenyine Imana izanira umwami w'Uburundi dutabare rero urugendo abamarayika bose b'amazuru mu Barundi bose tugira umutima umwe kugira ngo tubandanye dufatanye umwami turi mu nzira idutoresha mu gihugu cy'isezerano cy'igihugu cy'amategeko turagutakambira ubuzima wumve ibisabisho byacu turi bisabishije Yesu Kristo umukama wacu. turacara imbere yawe uhoraho umuremyi w'ijuru tuguciye bugufi ihanga ry'abarundi turongowe n'uwarobanuye mu Barundi kugira ngo umuhe kuba umwungere w'ab'i mahanga turazi ko umwungere mukuru ariko wumvise umwungere umuragiza ihanga ry'Uburundi kugira ngo abashikane aho wifuza kuriba. Nkundira mubyeyi maze mbishimire, hari ibindi bihe twabayemo nk'ihanga ry'Abarundi twiganira mbere n'uguze ikinga agafatwa ubutunzi radiyo akarengutswa kugira ngo asigure ikibari n'ububaza inzu y'amabati. Ibyo bihe barabiturenganije, uno munsi Abarundi baragura ibyabo bakabitunga mu mahoro n'umutekano, barubaka amazu bakayabamo, baragura imodoka nta n'umwe aza kubabaza, dukunze tukumira amashyi. Ibyo bihe nta bibayemo, bahagurukije n'ubuhanga bigizwe n'abanyamabanga utoranya umugambi SNDD kugira ngo ube igikoresho cyawe, uduha indongozi uhereye ku mukuru w'inama nkuru y'inararibonye icyubahiro igice cy'Uburundi n'abasangiye abantu babatoranya kugira ngo bakubere ibikoresho byawe, kubera ko aho wifuza ko Abarundi bashika urahanuza kugira ngo bahoze abarira y'abariko babarira, bararenganwe abariko bararenganwa, baramire ababarire, barumvikanye ubutumwa bwo gushikana igihugu cy'Uburundi kugira ngo kibe igihugu gitera amata n'ubuki, igihugu abasokuruza bamwe bifuza, ariko yaba yakugoma nk'uko bahagurukije Mose kugira ngo akure Abisirayeli mu gihugu cy'uruja, babashikane mu gihugu wabasezeraniye Aburahamu, babaye urugendo rutoroshe, bahuye n'ibibazo, ariko hari ikintu cyabareresha, wagumye ubwira abarongozi b'iryo hanga, haba umurongozi Musa canke Yosuwa, hari ijambo ryabareresheje uko bagira ngo humura izoba ndi kumwe nawe, wewe uragejeje izi ndongozi badushize imbere ntacyo bashobora utari kumwe nawe, ibyo ukunda uremerwa kugira n'igihe wumva uri mu buhita n'iri jambo baduhaye. Ese kino gikoraniye hano mbere n'abatari hano ubucika abahanuzi
yera akaganza imitima y'abarundi. Turakwinginze Barundi ufatishe umugozi w'urukundo, tube umwe mu bibazo byacu, twese twumve ko igihugu ari icyacu, kandi buri muntu wese ahagarariwe ushyira ku muganda wiwe kugira ngo igihugu gifate amatamuwe tuze tugishike. Urugendo tuze mu biganza byacu, tugiwe imbere na nyir'ishuri n'izi ndongozi zose ziri hano, turememo umutima w'ishashi, umutima wo kurangura ishaka ryawe. Hari ubutumwa waratwumvise gukora muri ino si, na cyane cyane muri kino gihugu cy'Uburundi, ni ukugira ngo turamire abarumire wacu, tube abungere beza nk'uko duheje kwigishwa na nyir'ishuri. Abungere babara intama z'Imana, batazirinure, batazigoba, batica izo baragiye. Abungere bifuza kuzoshikana intama zose muri icyo gihugu gitemba amata n'ubuki. Dushoboze twambike inkomezi n'urugendo rudasanzwe rwo gushikana igihugu cy'Uburundi kuba igihugu cyifashe, igihugu giteye imbere. Dushoboza byose nawe uduhe inkomezi, tutarongorewe na mpemu yera ntabyo twashobora. Nacyo gituma twakwingize ngo mpemu yera abarwagaze mu bikorwa byacu, mu mvugo zacu, mu buzima bwacu, mu ngo zacu, reka mu gihugu cyose utwambike inkomezi. Turifuza gushika muri icyo gihugu nk'uko Abisirayeli bitoshe bagiye bahura n'ibibazo, mbere bimwe bikabaca intege, natwe niko biri. Ibibazo ntibizobura, ariko hamwe no kubikora n'imyera, hamwe no gushozwa nawe, iyo mitego uduhe kwisiba, uturose ubwenge, indongozi zacu by'ukuri uzihe ubwenge bwo gushobora gutambika imitego yose, ubashoboze kurongora umuhanda, baradushikane aho hantu wifuza kubishika. Natwe nk'abarongorwa udushoboze kugambukira indongozi, ugiye kumvira indongozi kugira ngo niba tubwira ibyo gukora tubyumve kandi tubikore. Muri urwo rugendo wawe udushoboza gushima. Hari byinshi umaze gukora muri kino gihugu cy'Uburundi, kuko nyir'icyubahiro birabashinga bandi bashima Imana by'ukuri bidusubije amaso inyuma. Hari byinshi duteguka umaze gukora muri kino gihugu, siko byari. Hari aho ugejeje gukora, ibyo ntitubigera kandi ibyo ntitubyirengagiza. Wame uduha umutima ushima, uduhe gushima. Turiko tugana muri urwo rugendo rudukomeze muri cya kivugo cya nyir'icyubahiro, twese turi hamwe birashoboka. Erega bari kubaka wa munara w'ababyeyi, urabitegereje uravuga ngo uri mahanga ntabwo tubadushikako, kuko bavuga ururimi rumwe, barumvikana. Ni ukuvuga ikintu cyose urashaka gukora uragishikako. Dushoboze natwe tube umwe, Abarundi nk'uko basokuruza bacu barwaniye kugira iteka n'itekane, maze igihugu bakakigira kimwe
bakagira ihanga rimwe, reka natwe data turamuciye bugufi dukure hano hantu umutima wo kutugira umwe, kugira ngo umuntu wese muri urugendo dutanguye azane itafari, azane ukuboko kwiwe, azane itarango ryiwe, kugira ngo twubake kino gihugu twaduhaye, maze abana abuzukuru n'abuzukuruza tuze turasigira igihugu cyubatse, igihugu cy'iteka n'itekano. Kimwe bantare ubwabo, bantare bushatse, bamwezi isano, badusigira cyane cyubatse neza, uzobukoze turagukinguriye kuri Imana bigera neza. Gisagara ijambo rituremeje nuko uri kumwe natwe, mu biduca intege wiyerekane nk'Imana, wadusuzugura wiyerekane kuri Imana, komeze nk'abatoya wiyerekane kuri Imana. Bisanzwe uri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Reka natwe nk'abanyarwanda udushoboze gutahura ibanga baraduhaye, tube koko icyo ugomba kutuba, ubutumwa waduhamagariye tuburangure mu munezero, tuzi ko ari umwungere mukuru, ikindi gihe tuzoza imbere yawe gutanga raporo. Turagushimiye ko muri iki gisera cyacu tugukenguye ko Imana yumva kandi ikora, twarakubonye ukora, n'ubu twizeye tugiye kubandanya gukora ku neza y'ibihanga by'u Burundi, tubisabye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. Amen. Ibyo waremye byose ni ibyawe, si bigushemeza. Imana yumva kandi ikishyura, uri Imana yagiriye neza Burundi. Twaraciye mu bigumye, uraturemesha, uratubwira ko tuzobivamo. Wowe nyene wararungitse mpemu yawe, aratoranya mu Barundi abarongora abandi iciye ku mugambwe mwiza, wowe nyene wadushiriyeho umugambwe CNDD-FDD. Turagukengurukiye Mana ko wabonye ryiza Abarundi bari mu magorwa, ugaheza ugatoranya iryo hanga, ukabatora bakagukundira, bakemera guhangana n'ibihangange, baremera guhangana n'ibigoye, kugira ngo Uburundi bwacu buronke amahoro. Uburundi bwacu bwari mu gasuzuguro, Uburundi bwacu bwari mu gakengere, kuko cari cabaye igihugu c'amatongo y'abapfuye. Abarundi barataye rya jambo ryawe, turatsinzira bari baratweretse. Mana nzima baraturavye byiza, urasubira uratwereka inzira yo kubaka igihugu cyacu. Turagukengurukiye cyane, turagukengurukiye ku ntambwe ushikanye ko irihanga ryawe ry'Abarundi. Turagukengurukiye kuno munsi uduha imvura nziza, ukaduha akayaga keza, turima tukimbura mbere tukaronka umusesekara tujana ku isoko, kugira ngo turonke amafaranga yo kwikenura mu byo dukeneye. Turiko turisanura twubaka amazu kugira ngo tube heza. Uriko urasanura imitima yacu, abari barahamutse bariko barasubira hamwe kubw'ubuntu bwawe. Mana nzima serukundo, turazi ko turi abana b'abantu, akenshi ntidushima, ntitwibuka. Duha umutima wo kuguma twibuka, nk'uko wamubitubwira uti ntituze twibagire iyo wadukuye.
uduha umutima wo kwibuka no gushima ibyo tugezeko. Shira mu Barundi uwo mutima, ubakuremo agatimatare, ubashiremo uwo mutima mushasha, umutima wo kurimbura iyo watuvanye, umutima wo gushima ibyo dushitseko, kugira ngo urugendo riko tujanamo tugende turukunze kandi dufise ingoga. Tugirire ikigongo Imana nzima, utubabarire kuko twebwe turi bamagara make, turi abantu dufise umunoho wo kubona igihugu ciza, bigatuma tutubwoko. Turemeshe Imana tubone kuzohashika. Imana nzima Serukundo, turakweretse iyi nzira tugiyemwo irora ku gihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Ni wewe uzi umwaka bizoshikirako, kuko niwe uduha ingoga, ni wewe birema ukabikomeza. Ni wewe rero uturongoye muri inzira turimo, turayiguhereje inzira, ugumane natwe kurya wagiriye bene Isirayeli, ukabagendera imbere mu nkingi y'igicu, ukongera ukabagendera imbere mw'ijoro mu nkingi y'umuriro. Rungika abamarayika bawe natwe batugendera imbere, kugira ngo tubone iyo tuja tugende tutazimagirika. Uwumva ko yazimagirika abone kure, tugende twese tubone inzira imwe. Mana nzima Serukundo, ntidushobora gufata iyo nzira tutari mu mahoro. Duha amahoro muri iki gihugu cacu, urungike abamarayika bagikikuze, bakizunguruke. Turazi ko ufise ingabo zidaharurwa, wowe nyene uzitondeshe, ziba arizo zirwanira Abarundi, igihugu cacu cyo mwitekano. Turasabiye aka karere kabe mu mahoro, uzana amahoro wowe nyene, wizanire inteko zidukingire, inteko za shetani zineshwe. Turasabiye igihugu ca Kongo kiri mu magume, kiri mu ntambara. Mana nzima, tabara abanyekongo baruhure izi ntambara barimwo, ubaha amahoro. Rungika inteko zawe zikore. Mana nzima, nta shetani zokwigera yiganza amaraso y'abana bawe, turazi yuko uzokwama yahora. Rungika abamarayika, inteko zawe zikingire abenegihugu bo muri aka karere kose. Mana nzima, turabona ibintu biriko biraba kuri iyi si. Turabona umuriro wateye mu gihugu ca Amerika, umuriro utagira insiguro, umuriro uhangana n'abakomeye. Mana nzima, urya muriro urafise ico uri kurerekana, ubukomezi bwawe nibwiyerekane. Urya muriro uzime. Abarundi tugiye hamwe turasabiye leta ya California, igisagara ca Los Angeles, turagisabiye kugira ngo urya muriro uzime. Iyi si igize amahoro, natwe Abarundi tugira amahoro. Akarere kagize amahoro, Abarundi turumva amahoro, tugira umwidegemvyo, tukumva ko dushobora kuja hose dutekaniwe. Ntitworonka amahoro ngo tuyisangize twenyene, yahereze n'ibindi bihugu yabuze. Hari ibihugu bitari bikene cyane cyane byo muri Afrika bibuza amahoro, ibihugu byo muri Aziya bibuza amahoro, biha amahoro. Turasavye Mana nzima, umuco uve burundu ku isi yose. Aya mahoro dufise ku mutima nakwiragira isi yose, aho umurundi wese ari mw'isi yose haboneka amahoro kubwo bwa presence yiwe. Aho umurundi ari babona impore, babona amahoro, babone ko abamarayika bariko barahazunguruka. Abarundi bonyene baba umuco w'isi. Mana nzima Serukundo, twari tumaze iminsi 3 turi imbere yawe, baragusavye turumvirwa. Baduhaye umutima mweranda, badukuye n'agatimatare, ubu tugiye gufata urugendo twese dufatanya mu nda. Mana nzima, ujane nawe aho bukera tuja mu matora, uza gusha buratagata. Turabona yuko uriko uratwereka ibyiza, uduha umutima mwiza wo gushira hamwe kugira ngo ayo matora kibe ikimenyetso cyo kwinagura, kuzana indongozi nshasha, guhezagirira indongozi zose zizokwitoza. Abazokwitoza baze bitoze bose bazanye umutima mushasha, kugira ngo iri hanga ryawe ritekane. Uduha amahoro muri ayo matora, wongere uhe n'umutima mushasha bazokwitoza. Umutima umwe, abanyamigambwe bose
bumva imbona kazoza ko ari imwe, twese tugende turi kumwe, tumenye ko indongozi zizotorwa zizoba zigiye kuduserukira. Ugiye imbere aje imbere nk'uko nanje nari kuja imbere, twumve yuko atugiriye. Mana ivyo niba tubidukorera, tuzoheza tubandanye dutamba dutarika tuninahaza izina ryawe. None rero uduherekeze, aya mahoro duhaye, umutima uduhaye, tuwujane no mu ngo zacu, tuwukwiragize mu gihugu cose, kugira ngo aho bukera uyu mwaka twitiriye ko ari umwaka wa mbere w'intambwe igira gatatu y'urugamba wo gushika kuri ca gihugu cifashe, ca gihugu gitemba amata n'ubuki. Ugendane natwe, imiryango yose, umurundi wese ahari yumve yuko atekaniwe kandi turi mu rugendo kandi tuzoshika amahoro. Ivyo vyose turabigusavye twihetse ku muvyeyi wacu Bikira Mariya, maze umwana wawe Yezu Kristu amaraso yiwe y'agaciro yasheshe ku bwacu ntabe imfagusa, adutwikire tugendane, atwuhagire kugira ngo tugumane nawe, tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu.